Ndabaramukije mwese bakunzi bacu ikaze muri aya makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa kabiri ni kugenekerezo rya 15 ndamukiza umwaka wa 2025 mu gatondo hitezwe yuko hazogwa imvura hose mu gihugu cacu hongera hacemwo hakiye izuba mu ntara zitari nke zigize igihugu cacu ahazoba hakanye gusumba handi na hazoba ari mu ntara ya Mwaro aho ibipimo by'ubushuhe byaho bizoba bigera kuri degree Celsius 12 ku muhingamo hitezwe yuko hazogwa imvura mu Cibitoke Ibubanza Ibururi mu Rutana Ingozi mu Kirundo hamwe ni Muyinga ikirere kizoba kirimo ibicu vyinshi citezwe mu ntara Kayanza Imuramvya Imwaro hamwe no mu ntara ya Cankuzo ahasigaye hakazokwa kayizuba ririmo n'ibicu bike bike ahazoba hashushe gusumba handi azoba ari mu ntara Cibitoke aho ibipimo by'ubushuhe byaho bizoba bigera kuri degree Celsius 28 ejo mu gatondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga ku iminota 2 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga ku iminota 2 nyene z'umugoroba nuko rero ni hana amakuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa kabiri agaruki mwakoze mwese kuyakurikira naho utaha